bashobora kubona igihugu cy'Imana cyangwa hanze yacu sinzi amasaha mugeze ku mugabo nibaza kumerewe neza hamaje meze neza ku mazina ni Jire Ndayikeza mugabo YouTube uriko birabirako ni Jire Mutebutsi official iyo niyo chaîne tuza turabirako ibintu bitandukanye z'ubuzima sinovuga ngo twisunga ibi ariko ivyo twisunga byose ni inyigisho canke kurabira hamwe utuntu dushaka guhindura ubuzima nawe ukamererwa neza mw'isi hama raba neza ucunge neza ko wasonze subscribe canke sabone bivana n'ururimi washize muri telefone yawe canke mu mashini yawe canke muri tablette yawe hama urabe ko washize kuri jeme canke like hama ushobore no kwishira kuri share canke partage kugira ngo ushobore kubisangiza n'abandi tugiye kurabira hamwe utuntu dukeya mbega ni kihe kintu bita umwasi ni iki umwasi w'ubuzima bwawe ni iki umwasi w'ubuzima bwawe rero uwa mbere na mbere kubirabira hamwe utuntu indwi twonyene turanga umwasi w'umuntu utwo tuntu akambere sakandi akambere ni ubwoba butuma umuntu adashobora gucakira amahirwe ashobora kumuhindura ubuzima ubwo ico umenye yuko ari kimwe mu basi ufise ubwoba ica kabiri gufata ibintu minenegwe navyo bigutuma udashobora gufata ingingo yoshobora guhindura ubuzima ico ica kangahe ica kabiri ica gatatu nukuguma ushakashaka ibintu nukuvuga ngo kubona ibintu nakarafise ibintu ukacubishaka donc ukaguma uri muri distraction mu distraction kujagarara mu bujagarara bikagutuma udafata ingingo canke se udashobora kwikoncentra ku bintu by'iwawe ku kintu uriko urakora bigatuma uta concentration ugira tugende ku kintu kigira kane ndiko ndanyarutsa kugira ngo aka video kabe gatoya kugira ngo ntikakurambire ko ndabizi nawe umwanya sikirenga akintu bita egoisme canke se kwikunda ukwikunda navyo ni bibi kuko kwikunda nasi kumva yuko wewe wihagije ivyo ni kosa kuko bigutuma udashobora kwigira ku muntu atari umuntu ushobora kwigira ko umukure ko isomo kanaka ryo gufasha mu buzima kandi abantu nta muntu w'ikijuju ashobora kubaho kumva idashobora kumigira ku kintu ico umenye ko ari ikintu ko ari umwasi nawe w'ubuzima bwawe kwikunda n'umwasi agira kane ubuzima bwawe gatanu nuko utababarira guys igakubabarira utababarira umenye yuko uzoba mu buzima buboshe badoke ntuzokumva wisanzuye uzogumubona umuntu yagukosereje yuko mutuvugana ukaguma mu mutima wawe umenga vraiment nturuhutse ukacuba mu buzima bigatuma uba mu buzima utaba mu buzima bw'umwidegenzo kubabarira igakubabarira ico naco umenye ko umwansi ubuzima bwawe umuntu utababarira umenye yuko afise umwansi w'ubuzima bwiwe gatandatu ikinyoma la mensonge ikinyoma le mensonge plutôt umenye naco ko ikinyoma gituma mu atabantu bashobora kugira ikizere mu bintu uvuga gerageza uzurashiramwo amajambo kuri muri byinshi uvuga basigerageza kuko ndazi ko bigoye hari igihe bishika ugasanga wabeshe mugabo muri byinshi uvuga gerageza ukoresha amajambo y'ukuri menshi abantu bakumenye ko kuri umuntu w'inyankamugayo hama bakwizera n'ibyo uvuga bagirente bazarabyizera ikindi arico cyanyuma n'ubwibone orgueil naco gituma abantu urashobora kwigira ku makosa yiwawe ukumva yuko wowe atamakosa wigera ukora kandi ibyo bintu ni bibi kumva ko wowe udakora ikosa ivyo navyo ni bibi kumva ko wo kwishira hejuru bigutuma ata nuwo kubwira ati burya uraba wakosheje aha ukacufata umufata nka umenga nikijuju kandi amakosa nyene wayakoze bigaguca bugufi rero twigaguca bugufi ubwibone tubuhagari tubureke hama bigene neza nivyo sino barambira ariko nibaza ko bikuryoheye bisangize n'abandi bagenzawe na wumva kuvyo bafasha kuko umwasi w'ubuzima iyo ugize umwasi w'ubuzima kimwe muri ibintu indwi ni byinshi ubundi nivyo nashobora gutoragura mbaze na bitoye mugabo ni mu bitabo kanaka no handi hantu mu bandi basomye banditse ibitabo ivyo bizogufasha cyane ukabimenya neza ukavuga ati uyu mwasi n'uyu bizogufasha kubaho neza mu buzima bw'umwidegenzo atakibazo na kimwe hamwe n'abandi mubane neza sino gena ntagusezeye reka ndagusezere
ndakwifuriza amagara meza, Imana igufashe kuja imbere gukurikiza bino bintu, canke se aho ubona ubifise ukosore bigende neza. Genda ukanze like, genda ukanze sabone canke subscribe, hamwe ubisangize n'abandi. Imana iguhezagiye. Tugiye gusubira mu bindi vyigwa, tujye kurabira hamwe kundi munsi.